urukundo rw'abubakanye si umugambi w'abantu ni umugambi w'Imana ni ikintu Imana yashatse ko abantu babana nivyo baratorana bakareshanya hanyuma bagatera intambwe gushika aho bazobana womengo ni vyabo womengo umuhungu niwe ahitamwo umukobwa womengo umukobwa nawe aragera igihe avuga ati ndavyemeye mugabo buryo biravye neza ugiye mu mizi yavyo c'est pas une affaire personnelle c'est umugambi wabo umugambi w'Imana kuko bizana mu itanguriro Imana ibwira Adamu na Eva niho tubona ry'amajambo ngo umugabo azoheba se na nyina yunga ubumwe n'umugore wiwe no kuvuga yuko ni Imana yabishatse kuva mu ntango ari gihe uhura n'umuhungu mukaba bagenzi gusa hakaba ama accident yo gutomba enceinte n'umukobwa rero mutakundana ari ama accident yabaye kubera kwa kuntu mwahura murahuduka ugaca usanga umuryango uri kuraguhatiriza kubana n'uwo muntu kugira ngo umwana abana biwawe bazisangire papa wiwe kandi mutakundana warusundi umuntu ukunda niyo ndiko ndakubwira yuko hari gihe tubana n'abantu tutazi yuko tutigeze tumenya ko ari umugambi w'Imana tutigeze tumenya ikintu na kimwe ariko ari kubera abavyeyi baduhase kubera ubwo buryo rero nishaka kumenya ati nigira uzobona by'ukuri umuntu ko agukunda Umuvugizi TV. Bonjour, bon après-midi, bonsoir ivanye naho muherereye ku Muvugizi TV ni kwa kundi nyene muri kumwe na Hozani Karbi imbere ya kamera murabona dufise umutumire mumenyereye cyane nka directeur de l'agence de communication baravuga uno musi namuze kugira ngo abayagire vyinshi turakunda kubona ibintu vyinshi hagati yabubakanye bitucanga iki n'umusi rero muraza kuronka umuco wavyo muraza kumenya vyinshi kuri we inyuma ya kamera muri kumwe na Ashraf nko mumenyereye uno musi rero vraiment mutube hafi kare ahora azaje kutuyagira ibijanye na agence uno musi aje kutuyagira ibijanye n'urukundo mugerageze mubane natwe mwibuke kugira subscribe share like and comment hama mubandanye muronka ibintu vyiza bisa neza reka ndamuha umwanya kwanza abaramutse arabakumbuye cyane bona premier mwiriwe neza canke mwaramutse bivana alabari mu gatondo ku mugoroba ndabaramukije nawe ndakuramukije kandi mugabo abakunzi ba televiziyo Muvugizi cyane cyane aho bari ndabaramukije gose arabaramukije cyane namwe mu mwishure duhure muri commentaire mu mwishure indamutso yiwe urashaka kubidondora hariho ababa baravye video ya mbere ku Muvugizi TV ubabwire turi kumwe nande ninde atugomba atuyagire urakoze rwose wamaze kubivuga mu ntangamarara ni Claude Kubwimana bazi ku izina rya Kamahad n'umuyobozi wa agence de communication baravuga mware mumenyereye mu biganiro vya agence vya studio Camarades Voice ndababwira ibijanye n'Umuvugizi TV ndababwira ibijanye n'ama service dukora mugabo uyu munsi ndanabashimira ko mwantumiye mu kiganiro ngo nze tuyage kubijanye n'urukundo ariko neza na neza urukundo hagati yabubakanye none rero ndabashimiye yuko mwampaye kano kanya mukantumira kuri televiziyo Muvugizi nanje nkubatse ndi umupapa afise abana batatu n'umukenyezi umwe nashimye rero ko tuganira kubijanye n'urukundo hagati yabubakanye ndabashimiye gose ko mwantumiye mu kino kiganiro urakoze cyane kubona nawe watwemereye ukaduha umwanya kubera ko hari benshi bifuza kuba bo bana bakundanye nkuko hariho benshi bahura n'ibibazo bitandukanye mu ngo zabo rero hari benshi bashaka kumva impanuro bashaka kumenya byinshi kubijanye n'ingo turagushimiye cyane kubona watwemereye ukaza kubana natwe nandi ndabashimiye ko mwantumiye urakoze cyane rero kenshi turakunda kubona mu ngo abantu batabana neza sinzi ivyo babiva kuki ndibaza namwe mwoba mubibona urakoze cyane ku ico kibazo ti abantu mu ngo n'imiryango barakunda kutabana neza rimwe turabibona canke twaravyumvise muri rusange niko bimeze mugabe ikintu nagomba kuvuga nuko burya kuba abantu guca akano gaciye nko mu muryango kuba bana byari bisanzwe mugabo biza kuba bibi cyane iyo abo bantu bariko barasharikana canke batavyumva kumwe hari umushwano iyo bibaye birebire gushika naho hafatwa izindi ngingo kandi ingingo mbi kuko hari gihe babajana mu kwahukana hari gihe bijana abantu mu gusharikana gushika aho bagwana aho abana bahungabana biba bibaye bibi ubundi ku bantu babana
byari bisanzwe ko bagira akantu bapfa mugabo burya n'ijambo ry'Imana rirabizi yuko abantu bashobora kugira ico bapfa. Ni hamwe Paulo avuga ngo nimwashwana ngo muraza kugerageza izuba ntirize kurenga mugifitaniye akaryirya mwaragerageza mu bitorera inyishu. Kuvuga ijambo ry'Imana ribivuze gutyo riremera yuko abantu bashobora kugira ico bapfa mugabo uko nabivuze kiba kidasanzwe n'igihe ivyo bintu babigumyemwo. None rero biva kuki? Mbere ko ndahashika nagira mbanze mbwira abantu yuko burya urukundo rw'abubakanye si umugambi w'abantu, ni umugambi w'Imana. Ni ikintu Imana yashatse ko abantu babana, nivyo baratorana bakareshanya hanyuma bagatera intambwe gushika aho bazobana. Womengo ni vyabo, womengo umuhungu niwe ahitamwo umukobwa, womengo umukobwa nawe aragera igihe avuga ati ndavyemeye. Mugabo buryo biravye neza ugiye mu mizi yavyo c'est pas une affaire personnelle, c'est umugambi wabo, umugambi w'Imana kuko bizana mu itanguriro Imana ibwira Adamu na Eva niho tubona ry'amajambo ngo umugabo azoheba se na nyina yunga ubumwe n'umugore wiwe. No kuvuga yuko ni Imana yabishatse kuva mu ntango. Rero abantu benshi ntibabizi canke n'ababizi baravyiyitirira. Iyo rero bamaze kuvyiyitirira, iyo batabigumije mu mugambi wa nyenevyo bica vyononekara. Naha rero abantu uzosanga mu ngo n'imiryango basharikana gushika naho bigera kure kwahukana. Iyo batahukanye ugasanga umwe bahukaniye mu nzu canke bama mu ruhagarara, imiryango yama mu ruhagarara, amatungo arasesagurwa, indero y'abana wapi. Kubera iki? Muri rusangi abo bantu ntibategereye neza yuko kubaka ari umugambi w'Imana. Iyo babitegereye, iyo babizi, baragerageza uburyo bwose naho habaye ikitabahuzi ico gituma bashwana bakagaruka kubera yuko bamaze kuzirikana neza yuko ivyo barimwo n'umugambi w'Imana muri rusangi. None ko dukunze kumva kenshi ngo abantu babana iyo bakunda gushwana kenshi baba bubakanye ari kubera amaforce y'umuryango, mutakundana baraguhase ugasanga ugiye ku mugabo utakunda baraguhati wanyu, urashitse aragukubita araguturubika agukoresha nk'umucakara. Sinzi urumva muri ko muravyumva abantu babwira iki babana kubera ko abari umugambi w'Imana. Simwe twe tuba twishakiye ariko arageza kutubwira yuko ari umugambi w'Imana. None nigera uzobona yuko uwo muntu kugira ngo abariko baravyumviriza bafise ama projet yuko bazorongora, nigera uzobona ati uyu muntu vy'ukuri ni w'Imana nteguriye. Urakoze cyane. Bimwe urabiciye ku mayanguti abantu birinze bibagora mu kubaka kwabo. Wari kuravuga uti hari igihe baba bamuguhatiye ko ugasanga ntiyamukunda, ariko ni kimwe muri ivyo. Ahanini ni kudategera neza ico babinjiyemwo. Kugira bivuze ntibategereye neza yuko umugambi atari uwabo. Cyo ni cambere. Mugabe kigira kabiri kandi abo bantu bahuye gute? Sivyo? Abanyarwanda rero mugani baca ngo uwo muhuriye mu isoko bagufatira mu isoko. Burya kubera yuko umugambi wari w'Imana, umuntu aza kubakana n'uyundi amusaba Imana. Hari gihe rero ushobora gusanga abantu bahuye ngo babane umwe atari uwundi, birashoboka. Ugasanga umugore ari kumwe n'umugabo atari uwiwe, umugabo ari kumwe n'umugore atari uwiwe. Kubera iki? Bahuye mu buryo bwa gihuruduka, bashobora guhurira mu kabare. Abantu barahurira mu kabare kenshi dukunze kubona hari gihe uhura n'umuhungu mukaba bagenzi gusa hakaba ama accident yo gutomba enceinte n'umukobwa. Rero mutakundana ari ama accident yabaye kubera ko akuntu mwahura murahuruduka, ugatusanga umuryango uri kuraguhatiriza kubana n'uwo muntu kugira ngo umwana abana biwawe bazisangire papa wiwe kandi mutakundana warusundi umuntu ukunda. Niyo ndiko ndakubwira yuko hari gihe tubana n'abantu tutazi yuko tutigeze tumenya ko ari umugambi w'Imana, tutigeze tumenya ikintu na kimwe, ariko ari kubera abavyeyi baduhase kubera ubwo buryo. Rero nishaka kumenya ati nigera uzobona vy'ukuri umuntu ko agukunda. Urakoze rwose. Nivyo hariho abantu bashobora kubana ukabona neza yuko imvo babanyemwo zirimo ikibazo. Bimwe nivyo ari kuravuga, ugasanga umuhungu n'umukobwa bararyamanye baterana inda, bati nta yindi shwa swate kubw'iwabo canke kubw'imiryango yabo tigenda mu bane. Mugabo abantu bavyumve, umukobwa ko twarinda ayitwajwe n'umuhungu ni kimwe,
mbwa kubana naco n'ikindi kintu si ngombwa yuko umukobwa yatwajwe inda n'umuhungu amujyana mu nzu, kubera yuko bashobora kuba bararyamanye mu buryo bwa accident, atamukunda atamwiyumvamwo. Ico gihe umukobwa narera umwana bamufashe kurera umwana, mugabo ivyo kubana batiyumva namwe babireke. Ahanca munira akagohe mbere abavyeyi atari bake ushobora gusanga bariko bahatira umwana w'umukobwa ngo nuko yatwaye inda ngo naje kubana n'uyo muhungu. Nikosa kuko abagomba kubana n'abakundana nabiyumva namwe, navyo ivyo birashobora kuba abantu badakundana bataniyumva namwe kubera mu buryo bw'isanganya. Mbwa no kugera ngaho nje mvunira akagohe kaniniya kenshi urwaruka bitonde ari kiganiro nabahaye mu nyurabwenge jo bundi ndababwira yuko urashobora kwihuta mu rukundo bikakuviramwo kugira gute kuzorira ubuzima bwawe bwose. Ivyo ni ku mugabo no ku mugore. Navuga ngo umugabo yihuse mu kurongora bishobora kumuviramo kurira ubuzima bwiwe bwose, n'umugore uko nyene bagomba kwitonda kubera yuko iyo batitonze barasibisa ubuzima bwabo bwose. Ivyo bintu birabakora ku buzima bwabo bwose. Yumvire ane kubana n'umuntu wowe utiyumvamwe baguhatiyeko, aroke uyo muntu n'ubuzima bwawe bwose wiyumvira kuba mu buzima uhata. Aho rero bimwe twavuga ubwa mbere ni naho bizoshika gusanga abantu bama bagwana ntibumvikana, amatungo ntibikunda, umwe ari ukunda gushika naho hashika ama divorce. Biri muri vya bituma rero usanga abantu ni kimwe muri vya kabibindi usanga abantu mu ntango uvyinjiye mu mizi hari ikibazo yave ni question mu kubana kwabo, hari ikibazo ku buryo uzosanga ubuzima bwabo kandi uco bibona mu buzima bwabo. Ni gihushane c'abantu bakundanye, ko abantu bakundanye biyumva namwo basangira byose guko mu basharikanye ntibihaba. Ico rero ni kimwe ntanga impanuro rero ku bajene bitonde, abavyeyi ntibahatire abana mu gihe habaye kwisanganya ryo gutwazanya inda, ntibabahatire kubana kuko kubana no gutwara inda ni ibintu bitandukanye ku bantu batarabana. Hama ndababwira yuko nta bugeni bw'umuhonjo bubaho, ntibabanza kugerageza uhinda yuko atwara inda ngo hinge ngo ndamutwaze hamwe ngo nzomutware mu nyuma. Ni kosa rikomeye cyane abantu batorwamwo uyu munsi canke ejo. Nakagohe rero numva novunira yaburwaruka canke abavyeyi, mugabo iyo byashitse abantu bakabana, iyo byashitse bacare ngene babigira avuga uti jewe hano warutubwiye ngo nta muhonjo kurongora abantu tudashaka kubitahura dutahura nta bugeni bw'umuhonjo, sivyo? Hari ugira ngo reka ngende nze kuyumviririza, nze kuraba ngo nivyakunda ngo nzobandanya, ngo bidakunze ngo nzosubira inyuma. Oya, ugiye ni une fois pour toutes. Nukuvuga iyo ufashijwe kuza kubaka wamaze kuyifata ntusubira inyuma. Nabibabwiye ngo urugo ngo ni shure, ubuzima nabwo numwigisha. Urugo rero aho utandukaniye n'umwigisha wundi, ubwo rugo baguha diplome hajya ugwinjiyemo ucuronka diplome, ariko uri ku ishure babanza kukwigisha baguha diplome mu nyuma. Mugabo mu rugo hose uko bahera kuri diplome. Nukuvuga yuko ntugende hama ngo ugaruke, abantu babimenye. Ugende wamaze gufata ingingo, ugende ugutingiye muri ibi, ugenda mbere wamaze no kumenya mbega nibiki bigoye muri ugo rugo. Niko hari ibintu bigoye. Naho nari kuhashika ndababwira yuko hari ibintu bigoye mu rugo abantu bagomba kugenda bazi, kuko mu rugo subuzima bw'umuyondi, subuzima bw'uko umuntu yumva ibishobisho byo kubana n'ujya muntu gusa. Hari ibindi bintu dosanga bigoye. Ivyo rero iyo abantu bagiye batabimenye canke bakekeranya muri ivyo canke batabihaye agaciro, nibyo bigaruka bigatuma ingo zisambuka, urukundo rudakomera, rugoyagoya, abantu bakaba mu buzima. Je mpora ndabwita ngo ubuzima bw'ibihano. Hariho ingo nyinshi ziri mu buzima bw'ibihano bonyene bishizemo kubera yuko babigiyemo batazi ivyo bagiyemo, ariko si ibintu bisanzwe na gato kuja kuba ku rugo ibintu byo kwitonderwa gose. Navyumvise ariko arahanura abavyeyi murungika abana kurongorwa n'abahungu babateye amada. Murabe vraiment mutandukanye ibintu bibiri, gutwara inda no kurongora biratandukanye cyane gose.
rero abavyeyi mwumva impanuro babahaye na cane cane n'abakobwa mwigengesere mwumvise impanuro babahaye mureke kuza muri abantu bose hari ibintu bitaba bikenewe ngo nta mbatubwiye ngo ntaye nta bugeni bw'umuhonjo nta bugeni ko mwavyumvise ariko aragerageza kubatahuza cane ariko aragerageza kubigisha ingene mwo kubaka na cane cane twagumye tuvuga ku bagabo ngo abagabo nibo bahohotera abagore bakabafata nabi gusa kenshi turakunze kubona no mu ngo ahari abagore biganza abagore batuka abagabo babo abagore bategeka gukora ibintu abagore ari bo bokoze abagore bicaye abagabo babo byo babiva kuki mu bintu bita gushimana harya umuntu araba ibintu vyinshi wewe umuntu wese afise uko ameze ane hariho abantu bakara donatire ugasanga umugore vraiment arakara niko ameze nzobibigisha ikindi gihe bamwe bita ngo abafregomatike abasange abakolerike imibereho y'umuntu bivanye n'ingene iminye Imana yamuremye canke n'imiryango avamwe ugasanga rero umwe muri bo arakara uwundi ntakara canke mugabo Imana ihora bigira neza ugasanga abo bantu barashobora kwakirana rero uyo muntu ari wiwawe raba neza mu buzima bwawe yuko uzomwakira uravye uko ameze uko jewe ntuza kumpindura uwe sinza kuguhindura ugasanga rero abantu byo bariko barapfa niki ni kugenda jewe mvuga ukuntu nawe ameze ivyo mugabo ntitwagomba kubipfa mugabo iruhande nk'uko bivuze ugasanga umwe ntiyubaha uyundi kutubahana kuko hano gukara cyangwa kuvuga mugabo kubaha umuntu ugasanga umugore ntiyubaha umugabo Monsherami ico gihe biba vyanse biba vyanse umugabo agomba icubahiro mu rugo rwiwe aragomba kubahwa no gusonerwa none tuzi ko muri Bible handitse ati ngo urukundo rurihangana urukundo rwemera vyose uwo muntu nubwo yaba arongowe akamukunda azi ko afise ikosa gutatokwibuka yuko agomba bane na Adamu wiwe canke na Eva wiwe ngo yihanganira ivyo vyose avyibagirwe amwubahe amwubahishe yemera ivyo ariko arakora kuko batubwira ngo urukundo rurihangana hama rukemera vyose nivyo urukundo rurihangana rukemera vyose ni Paulo abivuga vyandikira abanyakorente ariko aravuga bya bintu 13 birangwa n'urukundo rurihangana rugenza runtu gwemera vyose urukundo aravuga vyinshi aravuga ngo urukundo ntiruhera iyo umuntu mukunda naho yavuze ico kibazo cy'ingene avuga uguma mukunda uko ngomba kugaruka ahantu mvuga nti utwo tubazo twose turiko turaza muri communication kukuntu abantu bayaga ntibituma bagomba gusubira inyuma uya barabandanya mugabo bagomba kumenya tuvyifatamwo gute uyu muntu wanje utubana ko ameze gutya washaka ibyo ntibagomba kubimenya urya munsi bamaze gushika mu rugo oya cyo gituma fiançailles nico gituma abantu bajana mu rugendo nkagenda nzi urya muntu tuzobana ameze gutya mu kuvuga kwiwe akundiki hari ibyo adakunda hari ingene avuga washaka yakuriye he erega hari igihe tugendana n'abantu ariko ntibabitwereke hari igihe wojana n'umuntu mukajana umwaka 2-3 atarakuyereka icari ni muze mushigikire muvuge nabi mukagendana imyaka ishika 10 atarakwiyereka utamuzi ati ngendana nande ninde tugendana ariko mugashika mu rugo gwa rukundo wose yakwereka rukabanire akaguza n'ubusa akaguhinduka nk'inzoka yo munda ivyo turakunda kubibona kubera ko kenshi bakunda kuvuga ngo umuntu ni mugari vy'ukuri ni munini cane niwoshobora kumwiga ngo umushobore none mwico gihe ko tuzi twese yuko umuntu toshaka kumwiga umumenye vyoca bigenda gute bamaze gushika mbere ukabona yaguhindutse shaka uduha impanuro ukuntu twokwifata ukuntu twoshobora kuvuga ati no bigenza gute mu gihe amindutse mu gihe habaye iki nico dushaka udushikire ko honyene utuhanure nk'umuntu turagukunda cyane urabizi kandi natwe turazi kutokomera ko tugwa mu bintu bibi vyotuma ngo tubabana imitima yacu abana tw'abantu tutararongorwa ntituzi ngo tuzorongorwa turabati niyo vyadushikira tuzobigenza gute biza muri bya bindi navuga nti abantu nibitonde ubwa mbere bamenye yuko ikintu bagomba kwinjiramwo mu rugo ane ni ikintu gihambaye cyane mbere kigize ubuzima bwawe bwose sivyo wowe murajye amajambo bavuga mu isengero ngo ugwayo cyangwa ukomeye nzokundana gusonere ubuzima bwanje bwose muri make tudutandukanywa n'urupfu sibyo bigomba kwitonda rero ico kibazo cawe
kubisanzwe nta muntu wewe mwogendana umwaka ane utaramumenya. Ego murashobora kugenda ega kumenya ni gute uramumenya gusa ukamenya neza akakwiyereka neza ibintu byose akagerageza niki akakwereka ibyo ashaka byose mugabo mushitse mu rugo akakwihinduka ukamuyoberwa iyo wamubonye by'ukuri akaguhinduka ukavuga ati ego vraiment namwe ko byamyaka mwe ko muragenda ngo muri mu mafiyansaye yagufata neza akagukora buri kimwe mugamushitse mu rugo akakwihinduka sinzi ivyo ushobora kuba warabibonye ahantu warabyumvise mugabo burya uvyinjiyemo neza nta mwanya bafashe kuko ujya mwanya wa fiyansaye niko kamaro ka fiyansaye no kwigana d'abord wewe ubahe wavukiye he none nk'umuntu yavukiye dufate yavukiye imbo bon sinzi ko ndahavuze neza canke hari ahantu bifungurira ubuswage babukoze indagara sivyo wowe ukagenda uyo muntu ntuzi yuko akunda ubuswage n'akadagara ibyo ukabutabizi ukabutazi yuko iwabo barakunda kunywa akarwa imisi yose na karorero iwabo ubwo canke usange iwabo agafyuvyo kama kahari niko bimeze ni bimwe niko ndavuga mu bijanye n'ingene umuntu mu byo gufungura gusa ibyo ugomba kuja kubaka wewe ari uko ubizi wabimenye kuyo muntu aho uyu muntu arakunda gutamba arakunda kuja mu kirori arakunda nimba ari muri eglise arakunda muri eglise kugira gute muri kohale arakunda kuvuga ibisomwa mu isengero arakunda kuvuga ishapule nimba ari mu katolika ibyo ugomba kuba ubizi n'uburorero iwabo si nivyo gusa washaka ingene yakuze kuko kujya kuntu yakuze birafise ico bipfana n'ingene uwo muntu muzobana n'umuntu wabo bama bagwana sina nyina n'umuntu umwe ijambo ntawe ariho uwundi uravyinjira mu mizi ukabirondera mu gihe utarabimenya kirazira kubana n'uyo muntu kubera yuko kuvuga ngo arabikunyegeza niyo bikunyegeza ngo bikunde azokujana iwawe rega nimba muzobana nakujana iwabo hanyuma uhibonere uwashaka atamutima mubi urimwe na investigation baza n'abagenzi biye ujya muntu mu muzi gute kera waravyumva umugabo umusore n'inkumi baratohoza oya ivyo vyo gutohoza igihe utoza umuntu bakamukubwira nabi oya binawe uzovyirabira urumva uzovyirabira bimwe uzovyibonera uzoshishoza nk'umuntu agomba nyene kabeme gushika ahantu hari ivyo wibonera none ko bakunze kuvuga ngo urugo n'urwa babiri none abo bantu bandi boza kuguhanura gute kandi urugo n'urwa babiri oya unyumve neza n'abandi banyumve neza si uburyo bw'amatohoza nkajya iperereza oya n'amatohoza ari mu rukundo washaka kugira ngo umenye umuntu neza ega nikosa uza kumenya mugari gatuma wewe utagomba gusubira inyuma uya mukagenda ko mugabo wabimenye sibyo nayo matohoza washaka cyangwa ndabibwira abantu nk'ubu nk'akarorero umuhungu ukabwira umukobwa ugomba kuraba neza yuko ari mu materialiste sibyo banyumviriza ariko baratwumviriza uyu mukobwa yo bakunda ibintu arakunda kumubwira uti jewe ngomba ko uza gusangira inkoko muri Helena Hotel sibyo ni kuwa gatandatu na karorero kamwe hanyuma kuwa gatandatu hageze kamubwira uti burya rero nari niteze yuko amahera yakura ngaha hantu mugabo vyansi biransi yanko ntitukisangiye urumva ko kantu nta mutima mubi urimwo iyo comportement ngo kunaza kuvyitwaramwo beza kukwereka neza iyo muntu wariwe swatagira ati wowe ntacumaze nta nkoko ushobora kuronka bwa bundi mugabo n'umuntu mwiza arakubwira ati ntaco ko bidakunze wari witeza ahandi bizokunda uyundi munsi hano kunaza ko reagisa ukabibona yuko iyo muntu ari umuntu w'umutima nakarero kamwe gatoyi konyene ni kuvuga rero urafise uburenganzira bwo gupoza anstimiris akantu gatoyi kugira ngo urabe uyo muntu ingene avyifatamwe mugabo vyose ubikora mu rukundo ubikora ugomba gushika ahantu no mu kubaza rero mukuza kubaza ujya muntu oya wowe ujana ubwenge hama ukajana umutima ubumukunda no kugira ngo uyo muntu ushobore kumenya wese umumenye nivyo umuntu ushobora kumumenya ijana kwijana umuntu nikinyegezwa kuko arahindagurika mugabo ibishoboka byose kirazira kuja mu rugo hari ibintu vraiment utazi nyamukuru uyu munsi baranavuga
cengira ndabivuge n'ahari kuri micro sibyo biri mu Burundi bw'iwacu wona ngaha mu Burundi koragize nk'ibintu by'ubwoko sivyo hane mwamukuze jo bundi koragize ibintu by'ubwoko hanyuma ugasaba abahutu n'abatutsi n'abatwa n'abaganwa barabaho sibyo ugaca usanga rero umuntu yikundiye umuntu wo mu bwoko badasangiye mugabo ukaza gusanga nk'ivyo bintu birimo ikibazo mu miryango yabo abantu barakundana mugabo ntibavyumva kumwe biganireko biganuti jewe buga ndagukunda ndi mu bwoko buunye wowe uri mu buhe bariko buratangara kuri micro mugabo bavyumve ivyo bizotuma muri urwo rugo rwanyu mugenda muzinanye just nari ndakuzi hama nima mu rugo mu muryango batavyumva ubimubwire wowe turakundana kandi ntawo dusubiza inyuma mugabo ivyo by'ubwoko ntibavyumva we mwibanire kuko bijya nivyo abapagani none tuzi yuko tugiye kubana abavyeyi bategerezwa kudushigikira kugira ngo umuryango wacu ubemwo ari umuryango w'Imana uhezagiwe kandi abavyeyi sefre baba batavyemera ati twe ibintu ntazo dukunda dushaka ibike nikiki wabwira abavyeyi kuko kenshi abavyeyi nimwe muhagarika imigisha y'abana banyu abavyeyi nimwe muhagarika icimana yandikiye abana banyu nuko muravyumva seje ndiko ndabivuga n'umunsi umuntu ariko arabivuga murabibona n'umuvyeyi nka mwebwe shaka ugira ikintu by'abavyeyi baba bafise uwo mutima wo kubwira abana ngo ikintu tugishaka iki kandi imitima y'abana yarikundaniye ico kintu ugira ico by'abavyeyi merci beaucoup imbere yuko ngaruka ku bavyeyi mbanze ngume ko abo bantu abajene ubwabo abakundanye iyo couple nibavugane byose vraiment nibahishanye ikintu na kimwe uko iyo babishanije bigira ingaruka mbi nako navuga mu muryango wanyu wabariya bazonyakira gute baravyemera cyane ntibavyemera mwe mugafata ingingo yanyu muzi ko muyifatiye mwebwe kubera yuko rukundo rwa babiri rero nkuko bimbwiye uko bimbajije uti akarero canke impanuro twoha abo bavyeyi kirazira yuko abavyeyi binjira mu rukundo rw'abana babo bibi cyane baracari hamwe n'abo bavyeyi bamenye yuko ubwo rukundo nta wundi muntu nugwa babiri kuko bivuga ubwa mbere nugwa babiri abantu bikundaniye rero abavyeyi ntibo vyinjiramwe babashigikire nabo batavyumva bo baravyumva kandi sibo bazuza kububakira bazoba basohoye umukobwa azohevye abavyeyi agiye kwibanira n'umugabo bazobashigikira gusa rero ndabahaye impanuro yuko atabana ngobera intamba mwebwe abavyeyi kubera ikina kiriya n'amashure sivyo ni intara na kajyango n'amatungo n'amafaranga oya ivyo sivyo vyubaka hubaka kiriya kintu umukobwa n'umuhungu biyumvamwo hanyuma bagafata ingingo yo kuja kwibanira karamata nuko muravyumva cyane uno musi muraza kuronka inyigisho nziza kandi cyane ndabasavye muze kumviza iki kiganiro mu kimare cose abakozi Umuvugizi TV mugerageze mu partage n'abandi bumviriza inyigisho mwumva ko twize ibintu byinshi cyane kandi ibintu vyubaka abubatse ibintu vyubaka abatarubaka abantu muzi yuko ingo zose ari bibazo mwumvise ibibazo iyo biva mwumvise inyishu zavyo reka ndagushimire cyane kubona waduhaye umwanya kwanza nje ndabashimira n'ikindi gihe ndahari ndakunda urugo nanje ndi mu rugo ndakunda imiryango ndumva yuko iruhande y'ibikora tiko turakora muri agence nanje nogira ikintu by'ukuri ngiye imiryango kandi mu muryango kandi mu muryango urakoze cyane muravyumva yatwemere kandi n'undi munsi kazogaruka tukaganira ku vy'ingo n'imiryango kandi tuzoza turabona byinshi muzokwandika ibindi bibazo muhokunda kubona mu makomantere mu ngo n'imiryango hama tuze tubimubaze abitwishurire murubona n'umuvyeyi mwiza yaje kuduhanura abantu bubatse n'abantu batararonka ingo nkaje murabibona namwebwe sinenda kuvugira hejuru ndabashimiye cyane ko namwabanye natwe twakundi nyene muri kumwe na Carbi n'umutumire wacu inyuma ya kamera muri kumwe na Ashraf abaha ama video amasa neza ndavyizera nkuko murandayibona namwe niko mubibona nimwibagire kugira subscribe like share and comment ndabashimiye cyane ku kigoro kanyu kandi tuzogaruka tuje kubaha ibintu bisa neza turi kumwe n'umutumire wacu no munsi reka ndamu akanya abasezere anabifurize ibihe byiza ndabifurije umwaka mwiza turi mu ntango z'umwaka ariko kandi ndabifurije yuko mu miryango yanyu Imana yo gumana namwe nabo bitameze neza mukizera yuko ejo bizomera neza mukire kwizera Imana kuko Imana niyo yubaka urugo rero Imana ibahezagire mugire umugishi wanyu amahoro y'Imana bane namwe murakoze cyane amen ndabashimiye cyane ciao ciao